ndabaramukije bakunzi ba August TV ikiganiro Sport Tempo mushikira nanje Divan adushimwe hamwe na mugenzi wanje ngaha ni irito Darcy cyangwa Darcy irito indwi yagenze neza gada indwi kuri jewe yagenze neza no vuga ndetse n'indwi usanga yo bifise by'ingende siga mu buzima bw'umuntu kuri ndashima Imana nigiki wibukira kino byo kuri no ndimanye bukiramo byo ni byinshi mugabo reka ndabwira mu majambo makati ibintu indwi yagenze neza kabisa kuri jewe ego rero tugiye kuraba ibintu bitandukanye muri kino kiganiro baza yuko abatari bake bagiye baramenya ibyabaye harabaye inkino za football Coupe du Président mu ndwi turabivuga ko ibitangaza ibyabaye igice cha kane gishira cha kabiri gishira cyanyuma cyakira abantu uvuga ati indwi zo gusubiriza no muri basketball harabaye inkino izo bitangwa ni interzonal aho imigwi yo mu gihugu hagati eba iri kirakina kugira ngo hamenyekane iza gutwara igikombe mugabo kandi ntibibuza yuko niyo migwi nke niba yakinye iryo higanwa navuga canke nk'igikombe bariko barahiganirwa ntibibuza ko ikina n'imigwi yo ngaha mu gisagara cyane ariko kandi no muri novuga ati muri basketball nako mu gisagara cya Bujumbura ariko arabona amatora novuga ati batora indongo ishashe ego rero nibaza yuko twotangurana na basket irango tangurana na basket ni amakuru atabari menshi cyane ariko na reka kenshi tuwaduhera kuri basket ariko reka duhera ahubwo no kuri football na basket tingira turaza kuba tunayihereza ko ego nkuko bihora bikunda gushika mu bindi ganiro tugahera kuri basket canke ngo reka duhere kuri football kaduhere ku mupira w'amaguru novuga ati cari igice cyo gusubiriza zari inkino zo gusubiriza mu gice ca kane gishiri ca nyuma novuga yuko ubona yuko yari imigwi ku rukino rwagiye rutangura no rwa rukino rwahuza Royal na Vitaro ari mu gisagara ca Gitega ku bundi bwo Royal nubwo ni n'umugwi w'Imuramvya ariko yari Royal yagenda yakira umugwi wa Vitaro urukino ruza kurangira ari bitsindo kimwe kuri bibiri ariko ku rukino rwari rwabanjirije Bujumbura rukino rwari rwarangiye ari gitsindo kimwe kubusa novuga ati mu gisagara ca Bujumbura novuga yuko izo nkino zose urumva Vitaro yagiye itsinda habe Bujumbura haba ndetse n'Igitega byabitangazwa ko turavuga imbere yuko zino nkino ziba nibaza yuko bitahavuye biba cyane so no byabonetse reka duhera ku rukino rwabaye rwibanze ku rukino rwibanze rwabereye mu gisagara ca Bujumbura ubona yuko ni n'urukino ndetse n'akurikiranye rwose novuga nti urukino kabisa abahungu b'Imuramvya baratembereza umupira ariko rero mu gice ca kabiri hagiye kubamwe ibintu novuga ati bimwe vyamangetengete mugabo bijya byose biza kuba ni kimwe mu cerekana pressure urukino ruba ruriko canke calibre iki rero biza gutuma aba bahungu barwayari bari bifatiye urukino mu gice ca mbere ariko abasore ba Vitaro barinjira mu kibuga bati abahungu b'Imuramvya baturoze ibikini biki arabazuguruzuguru ndetse kumasanamu umuhagarikiza agenda gutora novuga ati bijya birato by'intoke ico bitamaga mu rurimi rw'Ifaransa agenda namaga atari yambaye umunyegori wa Royal yari yasize iruhande y'igiti c'igori arayatora bamwe bati bya birozi byabo biri hajya ndetse nyuma y'akanya gato igitsindo kiba kirinjiye cha Vitaro ku mutwe mwiza novuga ati Kavumba ku Junior yatsinze bamwe bati bya birozi byari byo mugaba bari kubarara burukino turetse byo kuvuga iby'amangetengete n'ibiki bamwe turavuga ati buriya Vitaro kugenda kuduga mu gisagara ca Gitega yitwaza impamba y'igitsindo kimwe bizoyigora kwikura iruhande y'abano bana kuko kabisa barabatembereje umupira ndibuka yuko nko mu gice ca mbere jewe naraharuye ipasi zishika kuri 25 divivye sinkuru yabariho byavyuma biharura cyangwa bya bindi turi mu mupira w'amaguru tuba turiko turakina kubwira ati pasi 10 n'igitsindo yo bari bye pasi 10 ngo igitsindo Vitaro yari kuba yatsinzwe ibitsindo byinshi abana b'Imuramvya byo kuri batemereza umupira bafite umupira mu maguru urukino ruza kurangira uko Gitega bati Vitaro iragowe yitwaje impamba y'igitsindo kimwe ibintu bizogorana ariko urabona yuko kakanyarigabo no kumenyera ihiganwa baza gutsinda bitsindo bibiri kuri kimwe Royal biratashe urundi rukino rwakurikiye rwari rukino rwahujije Musongati hamwe na Olympic Star ariko mu gisagara ca Gitega mu gisagara ca Muyinga yatanguriye mu gisagara ca Gitega ariko mu rukino rwa kabiri rucarubera imuyinga naho nyene bamwe no kuri urwo rukino bavuga bati yewe Musongati ntizokoroherwa Igitega ati ibintu abanyamuhinga barashobora guhindura ibintu ariko Musongati ni hafi na hafi ariko ndetse n'abakinyi bamwe bagenda bava mu mugwi baja mu yindi
rero biza kurangira urumva ari igitsindo kimwe ku busa Musongati itsindira Olympique Star wabo kandi n'igitegere yabatsinze ibitsindo 2 ku busa novuga ata nta byinshi barakoze ico bita deal nibaza ko umugwi wa Musongati twariko turavuga ko ishobora gutangura kujuragirika novuga yuko Musongati ko bitarahera ari oya n'ubundi nibirahera ariko bariko baraza kandi ni vyiza kuri bo kuko bashaka kuburira hamwe bakarongera handi ariko biraboneka ko Musongati tugerageje kuraba uko byayigendeye mu mwaka wahera bisa nkaho bitandukanye kubera mu mwaka uheze nivyo wararenganye urashika mu gikombe muri mu rukino rwa nyuma ariko washitse bigoye ku buryo bw'uko atamuntu avuga ngo nico kimwe nuko yagowe muri kino gihe ego undi rukino rwahuje Musongati Message Ngozi hamwe na Bumamuru Message Ngozi twatanguye tuyiha amahirwe ndetse twebwe twenyene ko twavuga ati baramenyereye ino higanwa ariko byagiye kwanga ku gitsindo kimwe batsinze Bumamuru Ngozi ntaco cabafashije nivyo gusa batashe nk'abagabo kuko ni batsinze inkino zose Bumamuru irabandanije kuko mu rukino rwa mbere hari Uganda Bumamuru yari batsinze ibitsindo 3 kuri kimwe twariko turavuga yuko hari nk'amahanje menshi muri zino nkino kubera hari imigwi myinshi iriko iragwanira gutwara igikombe tuvuge ko Message Ngozi yoba yaragowe n'ico kintu cyo kwiyumvira igikombe gusoma si nibaza je nanje cenzo kuba mpagararira ko karambure baza ati Message Ngozi nayo yewe urashobora kuba yaratewe amashugwe n'abantu abafana ariko novuga canke ku rupapuro barishimira urukino baza kubona yuko urukino bagiye gukina hari Uganda bizoba vyoroshe ariko no kubwira yuko mu gice ca mbere Message Ngozi bari bamaze kwinyabiranya novuga yuko abantu baramaze kubona ati bya bindi birashoboka kandi nivyo giye kuraba buriya na Bumamuru sumugwi muto ndetse no kuza kugira ngo bimumenyereza mushasha bafise vraiment yashitse agira umugisha ndetse n'urukino ararutsinze Message Ngozi ko Bumamuru igira ikoroke oya Bumamuru namaze gikoroka wa muntu Bumamuru namaze gikoroka nta niyirimo kuko ugiye kuraba Bumamuru hari inkino nyinshi rege maze imisi itsinda gusa ahubwo Bumamuru ego iri mu migwi yanyu ego iri mu migwi yanyu ntigira ikoroke mugabo iri mu migwi yanyu ivyashikiye Delta Star twizere ko bishobora kuyishikana igashika mu rukino rwanyu sinobishira mu micime kuko Delta Star yo ngaho igira ikoroke ya Delta Star yo mu Gatumba yo yari yanamaze kuba yanakoroka ariko Bumamuru iracari hejuru gatoyi Bumamuru yo naduga ibibanza tukashobora kuyisanga mu bibanza by'imbere gusego niyo ja muri Big Four mugabo Bumamuru novuga yuko muri Primus League ntitwovuga yuko bimeze nabi Garage Express urabona yuko yo yaremeye novuga ati gutsindwa n'abakuru babo ni Flambeau du Centre ego babaza yuko twari twamaze kuvuga tuti runo rukino nibaza ko hatabayemwe ibindi bintu bishasha nta kuntu Garage Express yari guhava ikuramwo vyoroshe mugabe igitsindo kimwe ku busa navyo nyene nibaza ko tari bihari ariko abamenyeranye abasore bamenyeranye bose benshi babanataha hamwe nubwo ati uru rukino ruravyura kanyarigabo kuko abari nubwo abari grand frère na petit frère harimo bashaka kwigaranzura yari derby muri du president yo gisagara ca Gitega ariko kandi no muri basketball tuhagarikiye ngaho inkino zarabaye aho habaye higanwa rikunze kwitwa interzonal ihuza imigwi yo hagati mu gihugu ego mega inkino zagenze gute za mbere inkino zagenze no demi final ona yuko ari target ntamenywa yagenda ihura ni Young Eagles urukino rwagiye kuba rurangira amanota 68 kuri 59 68 ya target 59 ya Young Eagles hari cyo navuga kuri zino nkino cyane nibaza ko mugabo wanza kuvugira n'urukino ruza gukurikira urundi rukino rwari ko raba ku rundi ruhande yari Message Ngozi yagiye itsinda novuga ati Brothers amanota 76 kuri Message Ngozi yatsinze amanota 80 kuri 76 ya Brothers demi finale no kunovuga ati yagenda rero ikintu kinge ndiko ndabona sinzi ko wabugira uri kurabira muri kino gihe basket yo hagati mu gihugu hari ukuntu iri kiratakaza ingufu muri no myaka hari ibintu byagiye birahinduka sinzi ko kuri nivo y'igihugu urugerageje kuraba Bujumbura umenga aho ntibyahindutse cyane mugabo hari cyahindutse umbo Bujumbura ubundi bwo novuga ati sigusuje sinza kubyita gutakaza ingufu ni iki uza gusanga bari abana baba bamaze imisi hagati mu gihugu bariko barigenza neza amesho abiga mu masegondere ndetse ni nayo mpamvu uza gusanga izi ntara zifise amasegondere menshi canke zifise abana bagenda kwiga ahantu henshi arizo ziba kuba zikomeye ndaza kuvuga ati nkiko kugitega
uza gusanga imigwi yabikomeye mugabo ibiri ko ravuga ngo vyahindutse ba bana bari muri secondaire uno musi bamwe bamanutse kwiga muri za kaminuza baca baoblige gukina mu makipe baca baoblige kuza gukina nga yewe nuze kuba yigengesera nubwo novuga ati gukunda intara canke gukunda yavuye arakina umwaka umwe mugabo mu mwaka wa kabiri bica bigorana novuga ati no kumenyera igisagara novuga ati ubuzima bwamaze kuba gahanye nagati muri kino gisagara rero ari ikintu kimwe novuga kuri zino nkino biraboneka ko uburyohe bwari buri muri basketball mu myaka ya 2005 2007 hagati mu gihugu tubona girago byava ko abantu abaganga bafise ama projet bakorera ngo mu ntara hagati gasanga barakina biraboneka ko atanguvu canke hari akantu karagabanuka novuga nuko ngo kubera gusa abanyeshuri canke oya kandi nico kintu wabivuze yuko buri uziye kuraba basket ahanini igizwe uza gusanga igizwe n'abanyagisagara nyene rero abanyagisagara banayikina hagati mu gihugu bayiduganye novuga tubuzi bariko bararangurira hari abamwe byarazwe nayo mashuri nuko gukora mu mabanki niki benshi bakagira gutyo ugasanga za promotion barose canke akazi karaheze baragarutse mu gisagara ca Bujumbura canke baragiye inyuma y'igihugu ego so bwa mbere tubonye imigwi yo mu gisagara ca Ngozi ija imbere cyane ariko hari umugwi mushasha tubona wa Message Ngozi Message Ngozi mu mwaka wa mbere wabo bakinye novuga ngiyo interzonal kubera ahandi hose bahora bashika hagufi cyane asanganye bashitse ariko biraza kugaruka kuko ubundi bwo ni imigwi novuga ati Message Ngozi irafise bakuru babo mu mupira w'amaguru novuga ati gisata cy'umupira w'amaguru integuro novuga yuko integuro biranga no munsi mugabejo bakavuga ati babo ni bacika intege kuko barazi ngene bategura abana nibiki novuga rero no munsi ni kwa kwihangana bagize ni kwa kurera bagize kuriko kurabashika naho bageze no munsi umugwi wa Message Ngozi niwo washoboye gushika muri finale ya interzonal hamwe n'umugwi wa Target ni imigwi yose yo mu gisagara ca Ngozi nibutsa abantu ariko bararaba kino kiganiro yuko umugwi wa Message mu mateka yawo wari washoboye gutsinda inshuro ya mbere umugwi wa Target muri higanwa ry'iwabo bisigura yuko byari bisa nka kugira ariko vyaciye ba difference n'ibyagenze uko byari bite mwanya mwengira bari kwegeje niko no vyita Target yacija ukivira avuga ati babahungu twariko turafata ibisanzwe batweretse yuko batanguye gukura ndetse no vuga ati no kumera ubwanwa muri runo rukino ati sabo gufata nk'abantu ubu n'abantu babagabo niyo mpamvu no vuga ati na runo rukino rwari urukino rukomeye cyane haruhande yo kuba arabasangiye intara rumwe no vuga yuko ndetse nabo bari hari ubutumwa bari babahaye nabo barababwiye bati ubutumwa maduhaye twarabwakiriye ikindi cyakomeza runo rukino mu gisagara ca Ngozi yo basanzwe babizi mu bisanzwe abakinyi ba Message Ngozi mu myaka yahera bari abajunior batagiye bisigura ko imyaka yose bagumye babona Target arishika imbere kwisanga mu rukino rwa nyuma byari ibintu bikomeye kandi interzonal apana champion sino kuvuga uko kandi nawe aravuga ati ni muhina aho twakuriye niyo twarerewe reka tubereke yuko hari ico twabigiye ko mugabo nyene grand frère aguma ari grand frère hano yo wageze nyene ego mugabo biranaboneka ko n'umugwi wa Target n'uvuga ko watsinze hari abakinyi benshi bamaze nivyo babaze imyaka bakina biranaboneka mugabo kandi ko hari abakinyi bashasha cyane kandi bakiri bato ariko abo bashasha bariko boga kuri experience y'ababandi bahasanze ivyo biraboneka ego mugabo kandi umugwi wa Message Ngozi ntiwahombeye ngaho onye kuko mu rukino rw'abakobwa naho mu gipande cyaba mu gihande cyaba rw'abigeme waratwaye igikombe utwara igikombe bihanikirije niko novuga ko watsinze amanota 122 kwa nota 200 y'umugwi witwa New Face ni ibintu bitari Kanyengozi kuko ubundi bwo bari ubundi bwo haruhande yaho y'abakobwa b'abanyengozi ariko twigeze kubona ubundi mugwi w'abakobwa wabigeme bakina basketball w'ingozi bari bakomeye young sisters novuga yuko bafise aho babikura kuko twababonye abakobwa kubirikira kina championnat y'Ubujumbura agenda ikure ico reka dufate young sisters imwe y'ingozi nyene iriya twabonye abakobwa ni gake muri basketball tubona umuntu bamumanukana avuye hagati mu gihugu akaza gukina mu guserukira gihugu uriya myaka twarayibonye none uvuga ati ko bana abakobwa ba Message Ngozi bagiye kuba basigarana novuga ati intara kuko young sisters yo bagize kuba bimanukira ariko kandi n'ubunezero udasanzwe kubera mu gisagara ca Ngozi nta championnat y'abakobwa ihari bisigura yuko gutwara igikombe
ku rugero rwa interieur bariteguye kandi ntibigeze bahagarika kuko ndazi neza ko hari igihe naguma numva ko hariko haraba imyimenyerezo ukiyumvira imyimenyerezo ariko nta higanwa rihari bisigura ko bakoze bari bafise ico bariko baritegurira ariko kandi si ivyo gusa rero bice bituma ino migwi izoserukira interieur canke hagati mu gihugu zo guhura n'imigwi yabaye ya mbere aho bishoboka cyane ko nubwo ari inkuru dutegereza tuzobandanya dutohoza aho umugwi wa Kerne ubagana uzokina na Brothers yo mu Cankuzo mu gisagara ca Cankuzo nyene nka Madinamo nayo ikazocikina kuko Dinamizo bihura na Young Eagles yo mu gisagara ca Gitega urunani naho kazokina n'umugwi wa Message ngo nibaza ko runo gwaruka ari ubwa mbere ushitse muri zino nkino za kure bishobora kubatuma bagira confiance canke experience ku rundi ruhande zoba ari New Star zo bihura na Target hama kubigeme naho ntibiramenyekana neza tuzoshobora kubibamenyesha kumbure mu makuru yacu tugira turabashibikiriza ku munsi ego nibaza ko muri rusangi ari ivyo byari ivyo mugabo ariko kandi mbere ko turangiza haranabaye n'amatora novuga ati tubirangiriza harabonetse indogo zishasha muri Sebab ubona yuko ari ku munsi wa kane genekezo rya gatandatu kwezi kwa gatanu 2021 ubona yuko mu bahiganwa hariho Jean Paul Ndayirereshe na Aime Christian nibigira batazira med ariko hariho na Dr Frank Bujeje novuga ati yuko mugaba amatora amaze kuba umunsi w'amatora aba nibo bariko barahiganwa no twari tuzi ariko umunsi w'amatora ubona yuko Dr Frank Bujeje we yavuze ati jewe ngiye kumashigikira Jean Paul Ndayirereshe ubona yuko abari basigaye urumva bari abo babiri birangira Aime Christian yarasanzwe nyene arongo ya Sebab batazira med ari we atahukanye novuga ati ayo mahigo canke ari we yongeye kwizegwa ndetse yanatowe novuga ati yarose amajwi menshi kuko yabaye 17 yiwe n'amanota n'amajwi 9 yo ku ruhande rwa Jean Paul Ndayirereshe ariko kandi kujanye n'amatora muri Asebab hari byagiye biraca ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga bati mbega ndi kubera iki bashobora gutora umuntu kandi championnat y'Ibujumbura canke Asebab isanzwe iboneka mu bibazo ribuka mu biganiro byacu biheze twaravuga ibyo Medi yaratanze ubutumwa aravuga ati navyo bigiye gukora ati kintu ngiye kuba nkora icambere cyo namanama y'urutavanako tugiye kuba bisi yose twama twicarana tugerageze twicarane n'abari muri iri shirahamwe ry'umupira w'amaboko wa basketball mu gisagara ca Bujumbura wari we wese kugira ngo twicarane kuko ngo buri ikiyago kirubaka kugira ngo turabe yuko ibi vyagiye biba muri kahise turabe ngene twabikosora we yavuze ati kintu cambere ngiye gushira imbere n'ikiyago kandi kiyago turazi yuko kigira ico kimaze ariko kandi no muri ivyo yaravuze yuko bagiye kuvugurura amategeko kubera biraboneka ko hari mwidogo myinshi yagira ava ku mategeko adasobanuye indinganizo yishira hamwe n'ihiganwa ndetse muri rusange ego twizerere neza ko kumbure avec kino kiringo gishasha hagira hahinduka ibintu nibaza ko abatari bake bovyitega ko mbone no bavuga bati na experience irakora yaramaze kubona amakosa akogwa yaramaze igihe ego yaramaze igihe inyuma yuko turangiza agakuru nibaza ko abatari bake bashoboye kumenya nuko umukinyi w'umurundi Gael Bigirimana yatowe nk'umukinyi w'ukwezi mu mugwi wa Glentoran ego nagushimire kubona ariko imbere yuko tuza kuba turangiza jewe nagumye nibaza yuko uruko ari warongoye kino kiganiro tuza kurangiza ngira navyibuka ariko uyu munsi turiko novuga ati nubwo bidahuye na sport ariko tuza gusanga ari ibintu kenshi babiri kumwe n'umunsi mukuru w'abarasta tariki 11 y'ukwezi kwa gatanu reka twifurize umunsi mukuru mwiza w'abarasta kuko ndetse n'uyu novuga ati umwami wa Rwaga canke yarumukinyi ego yarakunda football ndetse abenshi uza gusanga bifatanya umuziki na sport n'ibintu bigenda biri kumwe twifurize umunsi mukuru mwiza abarasta bose aho baherereye mbeho n'urumurasta muri jewe ndiyumvamo yuko ndi umurasta kuko buri umurasta ni novuga ati n'umuntu abashaka yuko ahaherereye hamwe hari amahoro urukundo n'umunezero akabitanga kandi akabihereza abandi kandi akabirondera aho ndi nanje ivyo bintu ndavyifuriza uko ndanka n'akarenganyo ego mbuzi dreads mugabo ndi umurasta ego twifurize rero umunsi mukuru mwiza abarasta aho baherereye
ego ndagushimire rero kubona wabanye nanje muri kino kiganiro wo kugushimira ni jewe cyane kuko wabikoze neza wandongoye neza reka ahubwo nagira gukengurukira cyane ego turashimiye nawe ariko baradukurikirana yari Divin Dushime hamwe na Darcy Iritonda ego naho ubutaha mu kindi kiganiro murakoze